mpamvu tuzobana karamata niyo mpamvu tuzobana karamata uyu munsi ntivyoroshe uyu munsi n'umunsi ukomeye cane ndibuka aho hamberekera kora kana turagira inka muyonga inanga tugasangira kishoze tugashokomangana tugenda turasangira utuje umutwe mutigira tutari kumwe ndarengirwa iyo nkora byose bikabimfaguza Alright. Yeah, George. Bakwita gute? Aniela. Nawe Patrick. Delphine. Joanita Axel. Rodrigue. Now Zilfa. Alright, ubizinyi ndio mama nashaka numbe. Hadi Ibe na Z. Nawe wapiga kuja Iber la cause. Channel B. Alright, mwaryoheje byagenze neza cyane ariko nanje ntibabyoroshe akaranga nanje ndagashirikira kose.
Okay, nuko rero twabonye turabona ivyatsi nzikari ivyatsi da cyangwa imihivu hajya imihivu ikorwa mu ki igiti gisanzwe nyene bacituka igiti bita umuhivu hanyuma ivyo ibi bintu menga ni ivyatsi bikorwa gute igiti mwaciye igiti bimeze gute muri make ni komando dukora Ngozi ivyo biti ntibihari ni komande mugira hanze mu yindi ntara bikatari muri Ngozi hanyuma ndabona mubizi urabizi nawe urabizi waririmbye niwatambye twatambanye nawe urabizi mwese murabizi kandi murabahungu abakobwa nabo badufashije ariko nabo twabonye ivyabo ni byinshi cyane nkumbure bazotugira n'ibindi okay ndabona ikiziriko wogira ngo ni twimirije bonani niho ukunda gusanga amapfizi bayambitse ibiziriko ariko ukwibaza ngo bajanye ku macuniro ariko sivyo nshatse kuvuga ariko ngure kirafise insiguro sivyo no ikiziriko naco twabonye imihivu ngaha ikiziriko naco ko mwashize k'ikiziriko ku kuboko kw'ibubamfu bisigura iki kuba twashize ko ikiziriko hano ku kuboko kw'ibubamfu kwari kugira navuga dushaze mushaze mwawuze ibihete canke ibirezi urumva ibi nyene biba bise nk'ibisubirira nyene ibyo birezi tuba twashatse tugire ibintu vya VIP VIP abatavyumva ni kuvuga ibintu bikaze kuvuga ibintu bigezweho twe dukurikirana akaranga abasokuru badusigiye ubona hariho bamwe atocambara ikiziriko abona umengo ni ibintu nyene vy'abanyakirundi kuko twebwere dukurikije amategeko asokuru badusigiye mu karanga niyo mpamvu rero mubona hano tuvyambara ndabona aha hose byose ni ndabona ari kazeda ndabona hano twambaye agashaneti hari mama ariko hano ndabona nawe n'isaha irimo nagira numve ko no mu karanga isaha nayo nyene tuyishiramo tugira ngo twumve igiti yo bikorwamo tugire tuyirondere imeze imihivu twabonye ibiziriko hajya ikiziriko icyo gikozwe ingagara nibaza ko atari benshi cyane bazi igiti bita ingagara ariko bazobegera ushaka kumenya byinshi egera burning torch hanyuma umenye byinshi nuko rero mwumvise ibitari bike mwabonye ubuhinga bw'aba bantu muri burning torch aho no mu karanga naho nyene batatanzwe babivuze ndetse bagenda banabivuga ko hagati canke hambavu y'ibikorwa bitandukanye bakishamo kandi bagatanga n'inyigisho kugwaruka kugira ngo rumenye uko wigenza birahimbaye cyane tuba twifuza mu Burundi ugwaruka rufise iyo ruva rukagira niyo ruja muri burning torch rero murabona ko ari ryatara koko rikamurikira ugwaruka rwo kwisi yose ngire ko rero nikomera amashi hanyuma mubandaye mugira subscribe kuri channel yacu ni Kugasaka Web TV n'ahandi niho ibikorwa bya burning torch muzohora mubikurikiranira ndetse mugire n'abagenzi banyu muhanahana kugira ngo ibintu bigende neza cyane ndabwira mwebwe burning torch nkaca ngira ko rero namwe inshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV murabona ubuhinga budasanzwe bwa burning torch
ariko kandi ku Gasaka Web TV irahari ku bwanyu, tuzobandanya tubakorera ibyo mwifuza, aho bitagenze neza tuzokosora, ni ku bwanyu, muzoduha commentaire tumenye icyo duhindura, tumenye aho twongereza, ni ku bwanyu rero. Nuko rero Bukeneza Boniface Yufes nije mwariko mugirana ikiganiro, ndavuga Burning Torch, ariko namwe bakunzi ba ku Gasaka Web TV ndazi ko muba mudukurikiraniye hafi, tuba turi muri Burning Torch ariko turondera namwe mwese muri hirya no hino ku isi kugira ngo mumenye ibiko birabera hirya no hino nyene. Ahanje rero reka cengira ko namwe ndabasaba subscribe ndetse na share kugira ngo muhane na bagenzi banyu hirya no hino ku isi, kugira ngo nyene ibintu bibandanye biba amavuta. Ahanje Shimire Emmanuel Nijimbere ndetse na Anik bafatikanije mu gufata amasanamu, tubifuriza kubandanya mugira amagara meza, mwikingira na COVID-19, n'Imana ibandanya kubarinda. Tugire ko tubifuriza mwese ibihe byiza, tugira tuti hasta la vista.